Yes, bakozi bandaho TV ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye no mu wese aherereye uyu munsi nkuko bisanzwe twagendeye undi muntu nkuko twaba tubikora impano zose ababironse n'ababiruhiye tuba dushaka kumenya byinshi tuba dushaka ni muntu mbere kumotiva ujya yikorera utwiwe ige yavuye kure ariko arironderera kugira afashe nabandi uyu munsi twaba turi kumwe na Arnaud photography umwe mu photographe babikora neza cyane muri Noro ndetse n'Ibujumbura hose kuko nta hadakora neza nta hadashika ndaguhaye kaze bro. Ego murakoze. Ngenda kongerera ko ngira ko ndakuramutse cyane. Ego nanje ndabaramukije. Urabona uraberewe wambaye Arnaud AP Arnaud photography nivyo? Ego ni nze ya company nyene. Benshi bahora bipfuza kumenya AP Arnaud photography amazina yiwe nyakuri yose yiswe n'abavyeyi naya. Ego niswe n'abavyeyi amazina nka mpawe nayo Arnaud. Ego akazi gacaka kwita AP. Ego AP kubera inganda nyinshi ukunda gusanga zitirirwa benezo umva AP ya A yariyo A ni Arnaud hama P ni photography bijanye n'igisata merereyemo cha photography. Ego Arnaud ufise byinshi tutakuyaga nawe ariko untungire duhere mu kumenya mbega Arnaud yatanguye gute ariko ntarashika kure ntaraheshikayo mbanza benshi barakuzi hari n'abatakuzi kandi babifotozi wawe kandi je ndavyemeza baba bashaka kumenya mbega Arnaud n'umusore mbega Arnaud n'umuvyeyi n'umupapa cyangwa bimeze gute? Arnaud n'umupapa n'umupapa umugore umwe n'abana batatu. Ego amatwa dusumira twe tuva ngo minsi y'inyuma ngo Arnaud ngo ntiyari yavanye n'umugore wiwe bivuga kwiki cyangwa n'umuntu w'abantu bivana n'ababivuze kumbure abo bababivuze bari ko babibasigurira neza uko bimeze mugabo no mwanya tuvugana umugore wanje ari muhira. Ego kandi amatwa nsumira madamu wa ngo ni cyuki kweri ngo arahagaze neza kuri jewe ahagaze neza nkuko uwo muvuga ko adahagaze neza ugiye kubaza nyene we avuga ko ahagaze neza. Tugende rero n'ivyatuzanya hanini turashaka kumenya Arnaud yatanguye ryari je vyinshi ndabizi kandi urazi ko ndabizi ntavyo kumbesha kuko ndabizi ndaganya nakuzingua naseme hapa ndazi intango nubwo atari cyane ko ndazi intango byaremeze gute kuko ndazi intango none munsi ntibisavema turashaka kumenya Arnaud yatanguye gute yarushe mu bihe yaciye mu bimuca intege ibihe ariko no munsi ashimiki kurugerageze. Ego muri make novuga ati navuye kure naho ntashimye kwitwa mvuye kure. Natanguye buke nyene umwuga wa photography narawukunze mugabo nta vision ya kure nari mfise sinanzi ko nta plan nta projet nari mfise ati ngomba nkore photography nk'umwuga kubera nabitanguye niga mu windwi. Ego ntango ya mashuri y'intango ya secondaire ntango dukoresha zirya appareil photo za kera washiramo filme buke nyene mugabo sinakora kugira ndonka amahera yo kumfasha nakora numva umengana umunezero ni nka je ndiko ndakina mugiyo je indyohera ikampa umunezero mugabo muri uwo mwanya nyene nkaronkamo n'akantu gatoyi gashobora kumfasha nka Jean de Poche n'ibindi. Hama novuga ati ingorane nahura nazo nuko kera narabesha gose nashobora kuja gufotora muri mariage y'umuntu canke diplome urubanza rwari rwose hajya twashiramo amafilme yabiri limite amafoto za gufotora ama filme kamperana filme iheze naca ngira umutahe w'amapire gusa haza ndakubita ama flash umukiriya abonye kubise flash gusa yavuga ko akubiswe ko afotoye hanyuma hagera ku ifoto zisohoka abunyiziwe zitarimwo amwara ko ntuze yahiye buguriye muri chambre noire irasha pardon comme ça nkaca profita kumusubiramwo aho yabari bajya bifotoje za pembene sino nko mariage nari yaranja nye n'urubanza ntihagire ico nonekara. Ivyo rero byaratumye numva umenga ndaboshwe jeje nyene mugabo cangena ndameliora mu kazi ndabona ko ataho bishobora kunshikana nca ndagena ndagorora ndabaho mbesha sisure kubesha kugira sinonone simpizi naribi akazi kanje nca ndagenda ndakura uko nyene buke hama narabandanije nkora mugabo nza ndakotesha haraza ubunimerike nkotesha
bumwe buto buto, haragera igihe ndaja gukorera abandi nyene ibintu nyene vya photography, nakora muri studio itanga indirimbo, ndaja muri rirare ndakorerayo hafi imyaka 2, ndagaruka mu gisagara ndakoraho nari nsigaye nkora ivy'iwanje. Ahantu nashikije studio ya mbere baranyiba, batwara ivyo muri studio vyose nta kimwe basigaje, ca ndahimuka nja aha mu Nsanze, mugabo nakorera higa yaho gatoya. Mu nyuma ca ndaronka appareil photo professionnel nini yanovuga rwego rwo hejuru, hama ndayironka mu buryo nyene bw'igihamana kubera nayiguza ata amafaranga mfise, amahera ndayakuye mu bantu bantijije kuko kunyizera, mugabo ndayabasubiza. Appareil ndayirekipera ibiyo wanje, mu nyuma appareil ndayigurishije ndongereza amafaranga nari mfise makeyi, niko ko canzana ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru bijanye na photography bikoreshwa mu mafoto studio nyene, aya nyene ateye imbere nka za Dada, za GTC n'abandi bakora ibintu vya photo studio. Hama ivyo bikoresho nivyo vyatumye rero ngira izina nka Arnaud photography. Sino ngikora photography imyaka irenga 10 sinari inzwi, mugabo imisi mikeyi gusa canke imyaka mikeyi nzanye ivyo bikoresho bikora indani muri studio, nivyo vyatumye rero menyekana nka Arnaud photography. Murakoze. Ariko sibanga je kuko ndabizi kuko ndumwe nanje kera rundumwe mu bantu bafotora kandi turabagenzi kuva kera, nta byo guhishanya je ndabizi. Mu gihe uriko urabikwepa ndabigarukana, je ndibuka neza ko natangiye kwifotoza iwawe bwa mbere ufise agashambrete gatoya cyane, ukagaburamo kubiri ndavyibuka, hakabaho inyuma ho gufotorera, hakaba n'imbere studio me kari gato cyane. Ariko no muzi dusanzwe ufise nk'ivyumba nka 3, byagenze gute ugira utera ijya ntambwe? Ego nkuko bimeze mu kazi ko umuntu agenda aratera imbere, niko ibintu nyene bigenda biragera. Urabona bavuga ngo gato karakura. Kijya gihe wasanze ari bitoyi, ari ntuze ntoyi, muga ntiyari nto cyane, yari 6 metres sur 3 metres, mugabo nuko nayikoreramo ibintu bibiri. Naragira ibi bya photography nkongera nkagira bige byo gutanga indirimbo, mugabo maze kuba nk'umufotografe yiyemera kandi afise vision, ndamaze kugira vision muri photography, cyambona bige byo gutransfer indirimbo biriko bizana embouteillage, cyamvuga nti ahubwo birekana bikure kugira haguke, mugana aho nyene mbona haracari hato, niho ko cansaba umuntu mpangiye acampa iyindi nzu kandi ya 6 metres sur 3 metres. No kuvuga ubu mfise 6 sur 6, ni inzu zibiri mugabo zigabuyemwo gutatu, nkuko mwabibonye. Sinzi ko maze kuhashika benshi barabizi. Turafise ahantu winjira ahantu abantu bafotorerwa, turafise ahantu ifoto zikoregwa, turafise ahantu abantu barindirira, ibisata biragabuye, hari wakira abantu, hari abakora, hari abafotora. Ego vraiment akarere karagutse. Hano hose turi ngaha ni muri Arnaud photography, naho mubona umenga hari ibintu vy'impuzu n'iki, niyi nintoze ni shop nyene y'ibintu vy'imodoka ni shop y'ibintu vy'impuzu, kubera ashobora kuza nk'abakiriya agashima impuzu cyangwa agashima ikirato bijanye n'impuzu yambaye, akabona ikirato akakigura cyangwa akagikotesha kugira ifoto yiwe ize kugenda bien. Kuvuga muri buno buzima ukwigihe kenda kiragenda ku buzima butera bugora, niko umuntu agenda ari gukonto yo pambana nabwo. Cyo gituma tugerageza rero kwagura karere kugira n'abantu baheme, n'abantu baze ku bwinshi, ntibabone ko babanye bari ahantu badahema. Komsa ibi nabigize kugira abakiriya baze ku bwinshi, kandi abo bakiriya nyene nibo baca bamfasha kuriha ino nzu, kubera amahera ca yinjira akwiye ashobora kuriha. Gusa ikintu natahuye nuko prisi akazi ukaba gatoyi, prisi akazi ukanegrija, prisi n'abakiriya bakunegrija, prisi akazi ukitaho ukagaha agaciro, prisi n'abakiriya baguha agaciro nabo bakakitaho, bigatuma rero akazi kawe kagenda neza. Arnaud, turumvise iyo wagiye urava bumvise, kandi dushaka rero utanga impanuro imwe ku mujene wese cyangwa ku mupapa cyangwa ku muntu wari wese iyo bakumbura ataragira izo vision, umwereke nk'impanuro zitatu yogendera kugira ikintu cyose azokora azogishikego azogiteremo imbere. Ego nkuko na mu mpera ntuze mpejeje kuvuga, no kuvuga akazi kose ukora ntuzukanegrije. Je murantangara jewe ahantu nimwesha ndinda gufata imoto arere tour kugira nje kwimwesha. No kuvuga aho hantu so kuvuga ngo babamwa neza gose, ushobora gusanga aho ndengana bamwa neza ku mugabo, ugasanga ahantu bakorera
barahanegejwe ugasanga nta n'isima, bamwe usanga nta n'isima irimwo, ahari isima ugasanga ntibakoropa, ugasanga ibitangurirwa, ugasanga akazu karabana kanganuka, umukiriya arindirira hanze kugira ugasanga intebe wicaye ko uhagurutse caze gutaburira n'impuzu, aho hantu hagiye ijyambere naho impuzu itotabuka basi kavaho icafuye, wavuga ati mva muri salo nja mu rubanza ukacurinda gusubira muhira kwishanja, no kuvuga uwo muntu vraiment aba ariko afata nabi akazi kiwe. Mu bisanzwe akazi gaha agaciro, uriko urakora ziga nyungu ronka ntuzimarire mu icupa canke basi ngo naho bufise indi migambi, gura ikindi gikoresho gishasha, nturindire ko ibikoresho bisaza, gura ikindi gikoresho gishasha, ubundi ikindi gihe ugura ikindi gishasha, hanyuma hari nuvero urabe ukuntu wongereza, urabe ivyo watanguje nk'umutahe muto uvyagura, imashini imba yari imwe guriya kabiri, hanyuma ubonye inzu watanguriye ko yari ntoyi yagure, hama abakiriya bashobora kuzotondesha bane icyarimwe bose uri kuraba urabitwararika, mugabo ufise hato wakira umwe nyene. Kuvuga rero novuga ati umuntu wese akazi arimo canke akazi akora nakitangire nagakunde, amaze kugakunda ivyo agakuramwo ntibibe ari ivyo ashira ku mutima, ashire no ku mutima aho yakuye ivyo bintu, kugira burya abantu bagira ibintu vy'inka nibo babizi. Inka utayiragiye neza cyangwa utayihaye ubwatsi, utayahiriye, ntushobora kwitega kuja kuyikama amata menshi. Kuvuga inka uyikama bivanye n'ukuntu irisha n'ukuntu uyigaburira. Ego Arnaud photography, twumvishe byinshi kuri wewe kandi ndibaza nka twebwe bamwe dufise ibyo dukora turashimye. Kwanza nka jewe ku bwanje ndashimye. David nawe photography, nawe cameraman wawe nizere ko washimye cyane. Impanuro turonse yuko ibyo dukora tuvyubaye kandi tubiha agaciro bro. How is your brother? Bisa urumva ko je na cameraman wanje twabishimye, n'abandi kumbure baza kuronka ubutumwa raza kubishima, ariko twashaka duhaguruke gato utwereke aho usanze ukorera, uko hagenda kugira bigende neza. Bashobora dusigura kuhera ngaha ahantu nkorera, urabona hahera, urabona ko ari Arnaud studio, hari inzu yahera irabandanya kugera hariya, no kuvuga ya 3 metre garukira aha ni inzu bana n'imiryango ibiri muri rusange. Hanyuma nabonye kubera nyene ijya fashion nashize ko fashion shop, nacishiye mba oblige kuzibira kuhagabura kugira umuntu ashaka kwinjira hariya ndani canda pasura uwundi muryango, naciye amasura uwundi muryango ari wo uyu, kugira just umuntu ashaka kwifotoza, umuntu ashaka kwifotoza ca yinjira n'indani, umuntu aca yinjira n'indani agomba kwifotoza. Ibikoresho dukoresha ni bimubona, hariho ibindi biri hanze biriko birakora amafoto yo hanze. Ego aya n'amantuze nakoze indani ugiye kuraba hose hariho design ya no photography. Nuko gusa kenshi abantu iyo babisavye niho umuntu abibakurira kugira abahifotoreze. Hanyuma haturenganye hajya twashikiye turajayo tukatuje abone neza. Abantu kuvuga ko abakiriya bari barinziye kugira bafoto, abana abakiriya mugabo ugishika ngaha hariho abantu bakwakira, uriya mudada hariya niwe yakira abantu, hanyuma akakubaza icyo ukeneye, muhejeje abajya nabo bicaye hajya abaga ntibakwiye, hari abandi batari hajya kubera hadufise staff y'abantu bashikindwi bakorera ngaha muri Arnaud photography. Yes, twamaze gushika mu biro vy'iteka bya Arnaud photography AP. Salibo Sali umeze neza Christian, je ndakuza ariko abandi bashaka kumenya ku mazina yitwa gute, izina ry'akazi yitwa gute? je nitwa KCCB, umuntu wahoya muri Arnaud photography. Iyo uri muri Arnaud photography ukunze kwiyumva gute mbega bro? Niyumva fresh nyene nk'akazi kanje nyene. Je nk'umurovyi asigera squatinga kweli maze kuronka amakuru yuko Arnaud abahembi bihera byinshi, mbega byo bari ivyo? Ibyo nivyo mugabo urumva ako iyo nibanga ry'akazi, urumva ibyo bizi twebwe na boss wacu. Ariko kubera ko ikiganiro ataho kizoshika kizoguma mutwe gira 3 gusa, nubwo mbwira je nta nakimwe amahero hembwa nta kibazo vyo. Amahera membwa nakabanga kanje. Byasimbira mu matwi gusa kugira ndamenye. Tuzobiyaga by WhatsApp canke FB. Tuzobiyaga ariko bro nizere kushima cyane impembo yose uronka. Ndashima nyene, yaba ntashima sino wandi nga. Nashaka kumbwira amabanga abiri Arnaud bakoresha kugira mu namwe muboreke ko mubikora neza cyane. Amabanga abiri. Yego.
icyo nzi gusa dufata neza abakiriya hama tukabakorera n'ibintu byiza nta bindi. Mbega ubumenyi wowe bukwiye cyane wowe kugira Arnaud kugomwe agushimye kugira ukorere ngaha kuri AP. Ubumenyi nararondeye nyine cyane narabihize cyane hama ndamenya ibyo nari nshaka hama nyine bivanye n'ibyo narondeye ndashima hama ndaronka nanjye ibyo nshaka. CB iyi ni Ndaho TV ibandanya gukuza impano z'abantu bose kandi mu buto bwabo kugira tubashikane kure. Shimira akajambo kamwe kuri Ndaho TV. Ndabashimiye gusa ko mwatugendeye kubera mwaduteye n'iteka kuza kudusuhuza kuturabira ibyacu muragahoruko. Ibyo none mbe gushimiye nde ko singeze bumva bushimiye ushimiye nde? Shimiye mwebwe mbega ni Ndaho TV. Ndaho TV urumva nshimiye Ndaho TV nkashimira n'abakozi bayo. Urakoze cyane bro. Sasa Shababu nyina bite bro umeze neza? Isawa turashima. Murashima cyangwa urashima? Ndashima. Kuko mazina waje ndakuzi kuri nizi mbega nivyo. Nivyo nyene nizi Peter nizi. Niko abavyeyi bakwise none. Iryo ni izina ry'akazi. Abavyeyi nabo bakwise gute? Musanze ku kazi ntezo kuvuga izina ry'akazi. Uvuga izina ry'akazi? Ariko tukuzi nk'umukozi mwiza wa Arnaud photography kandi hafise uburambe nirihe bangukoresha kugira Arnaud aguma gushima kandi mu matwa nsumira numva ngo imishahara iguma myinshi cyane sinzi ko ari byo. Ivy'umushahara n'ibanga ry'akazi hama ibyo kugira ngo akazi kabone hagenda neza no gukora ibikorwa abakiriya bashobora gushima hama ibisigaye urumva bica vyikora. Birayugendera gutyo yose commentaires negative zikubwira yuko kuri gukora nawe vyakira gute wewe nk'umukozi mwiza. Mugira urakora utekora nka commentaires negative nta nguvu wogira hama urumva bica bintera inguvu gukosora nakoze amaherere canke kubandanya ntera ngerageza kurondera bishasha. Iyi ni Ndaho TV akajambo kamwe kuri Ndaho TV bro. Akajambo kamwe nuko twabashimira ko namwe mwatugendeye hama kuba mwaje gushikira akazi kacu. Tugushimire brother. Murakoze nawe. Ndakoze ku izina rya media nk'umurovyi adaswatinga ukuntu niryo zina ryawe nizere. Ego. Urumwe mu bakobwa jenzi beza cyane kandi arashobora kutubwira neza mu ndi mwanya impamvu yashimye wowe bibaza ko yagushimiye iki kugira gushira ahantu nka. Cyambere ndibaza yuko usibye yuko nzi n'akazi usibye yuko nzi no kwakira abakiriya neza nico yanshimye. Ngo hari kindi twumvise nk'umukozi mwiza umurovyi ategera nanigwa mu bisanzwe twarumvise yuko ngo yararavye ubwiza ngo abatipe baje kwifotoza abantu bashima kwa Arnaud cyane nivyo. Oya ariko muri beza naho rimwe uko bakubwa commentaire ronka kuri wewe iyo post zanga gafoto bakugira kuri mwiza ukuntu nanje niko ndabibona. Usibye shira wanje arabimbari akana manje arabimbari ko ndi mwiza. Mbe buryo ufise shira umwe? Ego. Numvise ngo ufise batatu ngo hari umwe akora muri Banty Boy, hari n'uri muri Empire, n'uri muri Simba Gang vyari byo. Ibyo sivyo. Ufise umwe? Ufise umwe. Urahora umugaragaza none? Cyane gose. Nirihe banga wibaza ko Arnaud bakoresha kugira akazi kiwe kabandanye gutera imbere cyane? Icambere afata neza abakiriya. Mbere kwanza yuko afata neza abakiriya afata abakozi biwe neza. Amaze kubafata neza bica bitwereka yuko afata neza abakozi natwe ca dutegerezwa gufata abakiriya biwe neza. Ego ahantu wicara je ndahaza ko nshaka abandi bose bamenya ndazi ko ucunga ibifaranga umengo umuzamu w'amafaranga mbere wewe witwa gute muri AP? Ndi mutoza kori. Uri mutoza kori? Ego. Cyangwa mutoza mashikano? Oya mutoza kori w'amafoto. Media ndagushimire cyane. Ego. Merci. Twari kumwe na Shimado mwumvise byinshi kuri we mwumvise yuko ivyo bavuga benshi ari ububeshi uno munsi twayaza byinshi na Shimado ndasaba kubandanya mukurikirana Ndaho TV gira subscribe wowe utarayigira kuko ibikorwa ni byinshi kandi biryoshe biriko biragucika nyaruka kuri YouTube gira subscribe niwe bagire share like na comment utibagiye ko Ndaho TV iri kumwe na waca gihangange cy'umumenyesha makuru akomeye cyane MC Andy umurovyi adaswatinga merci beaucoup asante sana.